Dabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana ku mbuga zigiye zitandukanye yaba BM4 News canke Rofreri Podcast TV tubaye nikaze makino igano kigufi cyane tugiye kuyaga cyane geopolitike yo mu karere tunarabire hamwe ibijanye n'urupfu rwa KAGAME yarasansuri ku muryango wa UNICEF ngaha mu gihugu ca Kongo yagandaguwe amakuru dufise nuko urubanza kwa kwavuguruwe turaza kuyaga nibindi byinshi kubijanye nibiko biraba mu karere bwana Freri nango ndakuramutse Yambu cyane bwana Cody the Black kandi ndishimiye kubona mwongeye kumpa ikaze ku karibu kandi muri no coalition idasanzwe nkuko twagumye tubibemerera hagati ya Free Podcast TV na BM4 News ndibaza ko ivyo dukora canke bivanye n'amakuru n'ubusesanguzi tugenda turabashikiriza bibagwa neza tubigaragarizwa tuyo turavye ama commentaire yes no kufura ko nawe umeze neza ameze neza ka weekend kariko karagenda fresh amakuru ko VERRAS yongeye kuzana jet privé ubu ntiyi package ikaba vyavugishije abanyarwanda cane ngo namahera Cisekedi ariko arasesagura ngo aha n'ubundi kongira yafise ngo aha ngumenyesha amakuru ngo VERRAS kugira ngo aze ngo kwegeranya ivyo yegeranya agacongera cyo kwambika ibara u Rwanda ariyo M23 igeze mu burasirazuba bwa Kongo amakuru urafise ko VERRAS yagarutse muri Kongo amakuru ndayafise VERRAS ko yagarutse muri Kongo ariko hari ibindi ko biravugwa ntarizera neza aho bivugwa yuko VERRAS mu kuva mu gisagara ca Kinshasa agomba kwerekeza vuba bwango mu gisagara ca Goma tuzi yuko cigaruriwe n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda eske turashaka-kumenya VERRAS azoja muri Goma ayinjiye neza kandi mu gihe tuzi yuko ariwe abandagaza n'igihugu cy'u Rwanda mbega nyamba Donald Trump President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agomba kurungika VERRAS muri bino bice byafashwe n'izinyeshamba target ni yi eske M23 izemera yuko VERRAS yinjira muri Goma bon mu kukwishura ndibaza ko nabase ko aradukurikira bamaze gutahura inyishu ari ya inyishu nuko AFC M23 ariko Rwanda ariyo Paul Kagame hari yakuyisonga byararangiye nababwiye kuva kera je ndabaze nk'amezi 5 ndabamenyesha ko runo rugamba rwo mu burasirazuba bwa Kongo rwaheze ibi ni ibintu nyene byo kugira Paul Kagame canke n'abandi bamuyoboka bahitamo inzira zibiri baravayo kinyamyuga ndavuga giprofessionnel agumana icyubahiro batimara amaje canke naho tubamara amaje ngo twatangiye kubikora rero ibimenyetso bigaragaza ko umuhero kuri M23 canke inkotanyi na Paul Kagame washitse kuko n'abakiriso bafite ibimenyetso muri bibiri byanditse muri Apocalypse bazoza bararabirako mu vyashuriwe Yohana no muri Daniel n'ahandi bazorabirako ko isi gomba ihere umuhero rero wa M23 uri hehe d'abord MONUSCO yari ifise umunyagine Bintu Keita bamukuye baca kwita ko umunyamerika ubu wajya MONUSCO twagwa n'umunyamerika muri yacaza n'umunyamerika bari sway nisinze ngo bagisoma ubonewe afise MONUSCO mu maboko impinduka izobi yes VERRAS yaraje mu Burundi aje no muri Kongo raporo yatanze wari umusumaro mwego watorotse ababamvye Yesu no bace babambisha Paul Kagame n'inkotanyi hamwe na M23 muri rusangi rero VERRAS ko agarutse muri Kongo muri rusangi nivyo nta gukekeranya birimwo VERRAS aje guhonyara neza n'ikirenge ciwe muri Goma azokwakirwa na Corneille Nanga na Bisimo na Kanyuka bajya bose ijya coalition yabo yose bazomwakira mwanka mwavyemera ko muri abantu babagabo korako kuri VERRAS ibijya je ndibaza ko yabaye n'umusirikare kugera guterera ni nko guterera umusoso mu ngona barabe ubwenge dufise ntibarabe bagandaguye Karine Bwise VERRAS mbe urashobora kuyumvira mbone wa Amerika mbe urashobora kuyumvira ujya kwanda umenyesha makuru wa Donald Trump ivyo avuze Donald Trump amiruko nyene cavyemeye avuga ati je niyo narindira ampaririza none mbe bije kugira aze sira Leta Zunze Ubumwe za Amerika zayirishego mbe barazi ko ari umujournaliste akorana na Maison Blanche Trump ataha ni nkakugira umufotozo w'umukuru w'igihugu Trump ahonyoye VERRAS ni habari kandi bya VERRAS avuga ati burya Trump ndabonye umuntu akara gutumbereza kigisasu Trump avaho yica yunama kuko aramwizeye gusumba nuko yizeye bari abandi bazungu kandi gari umunyafrika kazi ariko aduteza iteka ariko arahiteka igihugu ca kontina y'abanyafrika rero agiye muri Goma benshi ntibako baratahura igituma ujya muzungu yishwe le 11 ari VERRAS ahonyoyeyo Rokatorz no munsi umuvuduko ino urgence bakoresheje kugira anyaruke kugira ashike batarazimanganya ibimenyetso kugira bazimanganya ibimenyetso vya Havyarimana indege yiwe Kagame aje kuyikorora ariko Freri
je hari tuko turemenya neza M23 izemera yuko Ariana Veras yinjira muri Goma kuko ndazi ko Ariana Veras ujya nimbonera kuri kanzi ko niyamara gushikayo azogira ntazokwemera ivyo bamubwiye gusa azogereza kwa bandi ma proof yerekana yuko ivyabaye ari kuri kandi abindi gihugu babayeho nayo bafashwe nayo ko nibazomubuza ko azobafise tout droit bafise uruhusha gose sivyo urabona yuko ba Bertrand Bisimana bana ngabazokwemera yuko uno mu Nyamerika kazi azinjiye kambere ndamwita mu Nyamerika none kugira bamwankire bafise ibiro bingahe hari kuno musi nibo baha control gukontorora bisigura iki nibo bahari so baha control bakontorora none biko bigenda gute biko biragenda uko bigenda sigura yuko bashobora gutega igitutu na leta z'ubumwe za Amerika apana no gutega igitutu afere zaraheze mbe numvise ko bicuza ngo igituma bavuye muri Goma mbega ntumvise bonyene mu bamwe mu bayobozi batatu ngo za Amerika bavuga ati nitwe twababwiye baveyo babaravye igitsure rero Ariana Veras ateza gushika muri Goma yakigwe na bijya bagabo nyene bijya binwa amaraso kandi azoko bamuraba kwa kundi bibohera inyama ku murundi mbika ikindura igusemure uri sebuja habwo burya bihenza kanatsitara kwibuye ahubwo rero nimiyaranje amabuye bayakore mu nzira mukura amabuye mu nzira kubera Ariana Veras agahomera muri Goma nimumenye ko mushitse nimumenye ko mupfuye no muhero wanyu uwo no mutego Donald Trump yabateze ikindi naco ategerezwa kumenya nuko sentare y'Ubufaransa yaraye yuguruye urubanza yavuguruye urubanza yes yaraye yuguruye urubanza kugira bagaragaze imbwebwe za Sarambwe ibikorwa zisanzwe ziriko zirakora baguma bifatira ngo bombardement none ivyo biraturaba mwe nta madrone mufise ntimwa bombards mbe nizikiduga kandi umutahe waraheze kugura amadrone reka twiyagire kujanye n'urubanza rw'urupfu rwa Karine aserukira umuryango wa UNICEF ngaha mu gihugu ca Kongo urubanza ruravuguruwe nyuma yuko havuzwe yuko Emmanuel Macron ari nawe yarasanzwe murongoye yuba afise uruhara ku rupfu rwiwe uno musi twabona urubanza rwavuguruwe yo bari Emmanuel Macron bayihindutse uno mugabo president wa Kanyaru bon Emmanuel Macron yagirijwe ko yoba biri nyuma kuko ubutumwa yatanze burakanye ubwo butumwa buri hagati na hagati d'abord Emmanuel Macron yanditse ngo la dame nkuko umengo ujya mu nzego kazi ntamuzi kandi ari umufaransa yateje iteka Ubufaransa mu kuja gukora ikigo mpuzamakungu citwa UNICEF ibikunda rero ko umuntu nkujya atawe mu Bufaransa gutomenya sasa ica kabiri Macron yarananiwe gukondana uruhande rumwe canke urundi aguma hagati na hagati kubera iki yase kubikora kubera iki nivyo je mwambwira abadukurikirana sigura igituma Macron yase kwimeninda yes Macron yase kubikora yase kwagiriza M23 ntiyo yagiriza kuko turabizi 70% ubu niho bigeze kuko bigenda byagabanuka ariko aramutaka icizere Paul Kagame baba mu mugongo 70% by'imbwebwe za Sarambwe Macron arimo nyene bicavuga ati rero ngo nitwe twarashe ngo nimbwebwe ngo ni timu yanje ngo managinga yarashe uya muzungu kandi ari umufaransa kazi nje twacaguma hagati na hagati kuko nta vyemeza vyo kwagiriza FRDC na leta Kinshasa karibo bamarashe kuko arazi neza Macron yarafise ubwenge n'umuzungu mugabo muzungu ntasomba ubwenge gusa bavuze nagatebe dukunda gukoresha ngo ujya n'umuzungu ubwo Macron je wapi ntabwo asumvye swat rero Macron yararavye aravuga ati nkavuga ko ari FRDC ikirere cagoma kiracunzwe icunzwe n'ibwebwe za Sarambwe n'igihugu cy'u Rwanda kandi igihugu cy'u Rwanda kandi ganzo barashe muri ku metero zitarenga 200 ku nzu ya Kabira ni abananga ni ababisi umva ni quartier yabo none wumbuye gute ko drone nimba yarije kurondera nanga nande yicira sinzu yijya muzungu katse gute kandi bisose batigera bahusha nibigera bahusha bahushije batumbereza ko rujya mugore batumbereza ko rujya mugore nyine mbega iganzo ko tuguma tubabwira muri abajya amafoto ajya masasa ari ku bihome nawe yavuye iganzo ko tuyizi siziranga isa neza mu nzu z'icubahiro ca mbere ajya amasasu ni wazarenge yagira hara sha mare kandi ngo bavuga mu gifaransa ngo le ridicule notipa kuko baharana barageseye ariko Frédéric tugeregeje kwivugurwa y'urubanza rwa Karine umuno mu Faransa kazi twitege iki ku bantu bari kwarakukina hafi ijanye n'izi ntambara mbega ari kubera iki urubanza ngo baruvuguruwe kandi mu gihe u Rwanda rwakigwa n'ico cyaha cyo kugandagura mu Faransa kazi ko ibimenyetso baravyerekanye ndetse nawo ntiyarerekanye yuko ari igihugu cy'Rwanda ko n'indege yaharashije drone baravuze yuko ari indege y'u Rwanda yaguriwe mu Bushinwa urazi yuko bajya abasikare muri ONI bejeje ko bace begeranye bashika mbiyombi bashishitse mbiyombi begeranye bijya bipande by'amantu zenya
by'indege bya indege kogaragaza ibimenyetso ari none ko bashobora kuba bakoshe ijya kamikazi yaciye nayo mu bimenyetso berekanye ko ari igihugu cy'u Rwanda iyo ndege ari y'u Rwanda yakoze ivyo bintu mu gihe u Rwanda kwakirwa nico cyaha cyuko ari bo bagandaguye no mu Faransa kazi urabona yuko ibihano bizova vyongera cyangwa umwanya w'ibihano zo bugihari sanction direct hari sanction ntese kubirasira so ate barafanye cyane babarase gatramba nta mufite nari ubu nta bintu byo kuzuyaza bihari uratwe ni European yari yarafata ibihano Rwanda uraka kubishira mu ngiro cyane gose urubuka abasenateri n'abadepite twabona bakubita n'ishavu no gutengongo ngo Urusiya mbwa mufatira ibihano ngo mugeze ku bihano bya 33 mu Rwanda ntimwigera ngo biri mu mpapuro gusa birangira bihetse ni European yafashe ibihano ubu ni European iriko irakorana na Trump ku muvuduko udasanzwe cyane gose kandi Trump umwanya wo kuvuga usinzwe uko murabibona ubu abasenateri Trump ba Burosi n'abarubyo baranumye ku kibazo cy'u Rwanda na Kongo ubu bavuga ati nibikogwa ni option bagumasunika gapyo umengo ni je desheke ni bakwati na dame ubu bakuseyo bakuse ibihano barinomira baratatabiza ngo mbe waramenye ko umuserukizi w'u Rwanda muri leta zunze za Amerika ambasade y'igumi ikora kandi barafunze imigenderanire bari bambwiye ngo atahe kandi Kagame yari yamutumije ngo atahe ejo nabonye yakira mushiki wabo umwe asanzwe akarahiganwa mu byaro mugabo wari mu Rwanda we baramwirukanye baranyara nyakiri bo kwishwa n'inzara ariko reka tuyage kuri ibi bihano waruvuze ubumwe bw'abanyaburayi bwafatiye igisirikare cy'u Rwanda twagiye kubona umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Macron avuga yuko ku mahera bahora bahabwa nko mu gisirikare bagiye gufasha bo barabize incuro 10 bayatoreye sigura yuko icyo gihano ataco kizovuga ku gihugu cy'u Rwanda sawa haya bari mu gihugu wabo bari muri Mozambique bari kuri mission yande oni ninde Union Africaine oni ni Amerika n'abandi twebwe abanyafrika no Burayi mugabo umuntu afashe vora ya oni kuko ibice 80-70% by'umutaho uri muri oni ni Amerika oni rero mujyana abanyaburayi buri oya ni Organisation des Nations Unies ni Amerika rero mu gihe rero iriya mission mubona ari bakomeye ni Macron batavye mu Macron muri 2020 niwe yabahaye dire yo kuja gucunga ari amagaza naturere n'ibindi vyinshi energetique rero nimba ari oni ari mission ya oni yiswe mu MONUSCO ya affaire termine aga nta bindi ikindi rero aho bonera abanyarwanda baguma bidadine abanyarwanda gusa reka mvuge inkotanyi kuko abanyarwanda turi bamwe basanzwe babizi nabavyara ko jya Kagame yabivutse nsigurira mu abanyarwanda mwe nimba ajya mahera imiliyoni 200 z'amayero umwaka baba ku myaka 2 babaha mwayagwiza na 10 u Rwanda ruko ruziriki mu gihe tuzi ko mufise amavunja arengeye urugero mwisi funga mukanda imwe sentire ngo yaheze batakironka imisentire bafungije ntoboro bakishije abadaso baguma bafata abagore ku nguvu abazunguzaye abagore bikorera utuntu bafise inda zitagira benezo kuko batashe baba bafashe ku nguvu imigera yivuza uruhuha amabi yose tuko turabona mitiweri yavuye ku 300 ija ku 220 aho abantu babibaza none James abana indwi nzori 140 n'ibihumbi bingahe byananiye kuriha none ayo mahera muri komarunda hariya muri nimbari Cabo Delgado hariya na za Mozambique hose mwayagwiza 10 bisigura ko miliyoni 200 na 10 miliyoni amajana 2 z'amayero ahubwo babihombera mu nyamba bari hariya ntibari yo kunywa n'abanyarwanda bagapfirayo none murakomeye neza cyane mukora rivaze ntabyo umutwe ko ubwonko bukora busubira inyuma gute ushobora gufata itungo ry'u Rwanda mutanagira murabonye ko na banki y'u Rwanda yashoye ivyo bita amabondi trezor bavyo twaza kubigaruka ko akana gakunze canke dukora ikindi kiganiro ubukene burabarembeje mu kigega ca leta buvuze inzara uvuze ubuhuha ubuzima bubi mu banyarwanda bwasaze abanyeshuri nkako bariga ngo minerval yadugijwe ngo fois3 mugaca mufata miliyoni amajana niko ndafatira ku biharuro makoro yavuze ngo ajye mahera baduha twagira fois10 bisigura 20 millions d'euros par des ans kuko bagira 2022 2024 2026 niyo baciye babugarirako niba mwayagwiza na 10 miliyoni amajana 2 izi miliyoni amajana 2 ni nyinshi cyane murashata ko n'ubuzima bw'abanyarwanda bagenda gupfirayo ubashoboka ati ngo muri normal ngo mufise politique ngo muri aba diplomate ngo ku rwego rwo hejuru tahana abanyarwanda bitahire muhiri wabo barime haja ntibanarima
baragire kuko bakunda kuragira birirwa inyuma y'inka ntibarima bafise ngo akazi k'ababarimira rero mureke gukoresha ubujuju nimba ivyo wavuze ari vyo mwagwiza na 10 ayo mahera y'abanyarwanda barime abanyeshuri bige ivunja muguri bikwashize bikwiye ikarato ku rupango abantu bakubikuza amavunja mu bahe n'imiti kwiye hanyuma ikindi naco atari ubugugu makoro yakoresheje cyangwa Republika y'u Rwanda inkotanyi muri rusange nimba bahomba amafaranga nganuko mugatwara miliyoni amajana ari mugiye gutora miliyoni 20 nuko twandarize free kubijanye n'urupfu rwa Karine twavuze yuko ibihano bishobora gusubira kugwira Rwanda ahubwo mbere bashobora no kubarasa mu buryo budasanzwe mbega mu gihe u Rwanda byo komeza kugenda barasa mu buryo bene ukuri nyeshamba cyane gusanga Kagame mu cica mu ntebe nkuru hari Kigali ubwa mbere kwanza inzoka mu kuyikubita fresh yikubita ku mutwe ikubise ku mutwe bo banguka nyene siniko ndesita ubwicanye canke ico uwo mukoza coco sinaka bamwice na madoro baramutwaye batamwishe gusa u Rwanda aho rugwaye kuri Paul Kagame n'ahandi nimbe u Rwanda rubanye nabi n'ibindi bihugu mu buyobozi bwa Paul Kagame n'abamukikuje nakabika abantu badashikana 10 ni mu nkotanyi rero abanyarwanda turi bamwe turi fresh twimereye neza basanzwe babizi abo dusanzwe tuyaga neza mu rukundo n'ubumwe abavyara mugabo nimba bashaka gukwita M23 ni Paul Kagame na Sultani Makenga bajya bo barababona neza na neza bajya n'igisasu kimwe gusa ubu ngo baradivorosheje umwe ngo arara mu Rwanda udakarara ahubwo ari numvise sizi ko yizi inzu ya Comoro ngo yajanye mu kiyamo bwati ngo hari yakuri muri leta zumaza wabo ariko yari yiwe rega bakunze misose kuvuga yo kenshi babwiye none ivyo bitoro izo aeroport Qatar yubaka ngo kirikira vyubaka ntikira vyubaka mu Rwanda ngo yagenda ntizo bisiga mu Rwanda namwe mwaguze inzu muri Amerika ni wanyu Comoro ngo yajanye mu kiyamo bwati aha si wa Comoro ngo akakora igikomisiyonere muri no misi ngo ararembeje gashira ku soko ngo ivyabo biri muri Amerika naho byahagazwe kuva kera Trump yabishize kwintoki ubungira bagomba kubishira mwagasho mu nzu ya Comoro twirangiriza ikiganiro hano mu mama video mu mama ya garagaye cyane akunda M23 asaba yuko amara ya General Masunzu yo yabona ku isahani twaraye twumvise nayo yiwe ukungene abo yavuga yuko akorera ivyo bamugirira Fabiola ni Fabiola Fanny mbega abantu harabone benshi bakiri mu rujya murongo kandi nitwa Fanny Fabiola ngira ni Fanny nta yitwa dukoreshe Fanny ri Fanny mugaye zine ryo umunyamurenge kazi yitwa Gloriosa Fanny Gloriosa okay rero yarabonekanye uno munsi bisa nuko babandi yafana yabonye yuko yafanye imbere none iyo tubivuga rega Freri urabona we na Kodi sinzi nabandi mufise inzigo umuco nitsobica sinzi muri ntera hamwe muraba FDLR ni turaba FDLR abo sire mu nyambaro akurikiranye ikiyago yatanze yavuze ko amabi yahuri yayo yari byari bimeze gute Fanny yafashwe na bene wabo yitahiye avuye kuramukanya bene wabo simvuze aho bavukana bamwe mubi wabo n'abanyamurenge bose twigwaneho bavuga ngo igitwe n'abanyamurenge ngo nababwiye feza attention muri yo twigwaneho Paul Kagame yarengitsemo abiyo bamuyoboka niwe akora kuri ivyo bikorwa by'ububisha Fanny rero atashe ajandajanda nda yagiye gufata imoto bagiye gufata iki babamushize kintoki bamushize kintoki uri akaporari yamufashe ndamwibagiye ni se matama hage oyaye uri mu kaporari ndamubagiye mu kaporari niba ari mu kaporari ngo yamufashe uyu muntu amushize kintoki bamutwaye urukubi n'ahantu Fanny aremeza neza ko yasambanijwe ku rugero abikora bishaka atari bwagere ko abikora uburyo bamufashe ngo bamuhimbye cyawimvira none umwe apfa ko ndasubira aho ari uwambara agakingirizo abakubita moromoro abihebye baga naburati bavuze uruhuha mwabifitiye ubugwara butandukanye CPG babigwara ingwara yitwa CPG Fanny ahubwo mugo amasaha yararenza ngo amasaha 72 baci bamubarana amezi n'amezi Fanny kwere mba Ferega ni vyabaye nimba Fanny barakwanduje sister Fanny nimba barakwanduje yitware niyandike yitwarire bari abamufashe ku ngufu ababatse uco duha natwe tuvyamamaze tubikwiza ahantu hose nabimenye itwarire twigwaneho uwagufashe by'umwihariko
n'abandi bagusambanije warababonye kuko baragufunza igitambara naho ihangana kandi urumva ko urinda uza kuvyemera imbere ya kamera vyarakubabaje birarenga nihaniro ari ndavuga ati ni selection kuko ugumu selection imiziki umwe ava ku wundi asubira murabahimbire mukuri kw'Imana mishenzi biranababaje nubwo yabonekanye atukana fanaronze iskaye ku yarataye ibiro nawe ndavuga ati niwe aravuga ati kubera iki kandi barako yagarutse avuga vya bindi nyene ngo bobo ngo abiwabo ngo umwana gusanga umuntu afise ngo abanindwi wiwe ngatanwe yagiye ku rugamba ngo akaba rero bakokeza basubira fanafise umubabaro udasanzwe ko n'abo benshi ngo hamaze gupfa 8 none ntiyatitse kuvugira musaza wiwe yatwaye ku mirongo y'urugamba ku ngo yamubonye ku rugamba ari umuheshu oya ngo ataye na training y'umusi yagitse bagategera kivire kwishura ashakambika karashi acako minduru yibagira ko azigari nyeshamba ari bintu amaraso atagiye ngo haya ari mu bijombo ngo agiye mu bijombo iwabo baramureka umunsi w'iminsi 2 atashe ariko arajandajanda baramucakiye birangira bamufashe ku nguvu nico gikorwa ca mbere cihutirwa nico gikorwa nayo raporo Karine Buisset bivuga ko agomba gutanga mu bintu agomba gutanga babace bamurangiza yari kuyitangira yari kwitanga 13 basi urugendo rwa 13 baci bamukwakwanya mbiyo haje barafise umuzinga wavyo mugabo mari chance bafise ngo yari yarabibitse electroniquement yari yarabirungitse bafashe bijya vyanditse vy'impapuro mugabo bijya bindi bandi abazungu murabazi ngene babibereye bafise utuntu tutu accessoires twishimante flash yes n'ibindi bigenda bitandukanye rero uriya muzungu kazi hari ibintu yari yamaze gutanga nimba rero mwabonye ko sentare ni penate parquet national antiterroriste yemeye utanguza investigation nuko ifise basi n'iburi base nibo mwanya kuko murana ko baciye babiha igisata c'abajandarme b'Abafaransa nico kizoza kugira mu matohoza kuri tere yose ni bije nibo komera gutuwa mwanya wose batatwagomba guhamba umuntu haje Rwanda barufuritse makenga nanga bose hajya Fred tuyaze vyinshi karaturega kandi vyinshi byo kuyaga ntitwobimara kumbureka turangiza igano ngaha ndangiza no gushimira cyane Kengurukiye nanje no yankengurukiye abako baradukurikirana badahengeshanya misi yose gukurikirana ufata kanya kadasanzwe haburu bari kuri voro kazona abaparitsi ashize ku ruhande arakunda kubimbarira aba ari ku kazi umuzungu kamera de surveillance ziri hejuru ariko akagira pause yo gufungura agafungura na telefone canke laptop canke ujya mwanya wo gufungura sangani waravye mu basanga ni hari karakurikirana ibiganiro n'ubusesanguzi tubashikiriza tubagirire ko muri abantu ndani cyane namwe rero muko murakufata kino kiganiro mu nzira za link mu magroupe canke umuvandimwe akoretse aba bahungu bako barasesangura uko nakuriya ugenda ufitonze ku gakengeri haje bagira ico bita subscribe iyo jambo canke abone iyo jambo ragora kuvuga ku bantu bamwe yes nezere ko bashobora gushaka kantu kagasuni karugi nuko ndibaza vyinshi twavuze mwavyumvise kandi amakuru tuba tubafitiye abari menshi twarabijeje ko tuzokwama tubazanira amasinergie nkaya kugira ngo imitwe ikora ngo ikoranye bizotworohera cyane kuko turashika mu message kandi message yuzuye rero nta vyinshi vyo no babwira umunsi ni muremure turacari kumwe kumbure amasari yose murabizi yuko na saa 9 z'ijoro saa 10 yo hari bishasha turabibaha atakwitangira itamo reka ndabike banure kumbure turongera duhure mu bindi biganiro bye bye.